kumbaza ikintu na kimwe mutumire wanje uramwirukanye. Sindamwirukanye ahubwo ndakugiriye neza mwariko murashwana. Twego turashwana. Ni mwariko mufayi kubona warakwenda yi. Yanyeje ntabwo umunyirukanira. Ni wicuza ko waramufashe ku nguvu. Ndavyicuza ni jewe canke niwe yamfashe. Uyu nguyu era umviriza yo yanonyonya rimwe acaragumaho Nikuda shaka kuvuga ko nawe wankunze Alvin. Sinigeze ndagukunda niyo mpamvu wanyagirije inda uraka. Muhira wa urazi ico je narondera. Ariko igihe ugwara tukakubona ngo ukavuga ngo wayi malaria kandi uri muri maternité ivyo bintu gasky ni ngo mubeshe gweri ni wari wakoroye inda. Bosi wiwe sivyo none. Oya. Cyo musoma sha. Bana gusoma. Alvin! Alvin ariruse. Ndakubwira ko vyari byamaze gukomera. Alvin yiruse nawe nizere kutiruka. Amukanya nanje ndiruka kwera mbona umenye mutanguye kunyambika ibara. Hello boys and girls, bakunze umukubito nizera ko mumeze fresh. Turameze neza kuko iyo mumeze neza tuba tumeze neza. Murakubita umukubito, turakubita ubuvuturo mpa. Puff. Kwa kundi handi hamaze imisi havugwa amakuru menshi. Nkuko twabibabwiye ni kubana yaturondera amakuru mashasha ibiriko biravugwa muri no industry. No musi nta bindi tukaba twaje kuraba nicesky. Hariko bavuga ko amakuru menshi cyane. Hariko bavuga amakuru menshi cyane. Ndabura ati ntwibagire kugira sabone iruhanda gakengeri handi dukubita umukubito ama n'abakeneye ibyo barangisha ama publicité n'ibindi murashobora kutwandikira ku nimero zanditse ngaho munsi ya muri description kwa kundi handi. Ndabura ati reka turaberero sky kwa kundi handi amakuru yiwe. Hello boys and girls, natetse ndakubwira ko vyamaze komera. Juste ya London Mike. Natetse nkaba sorry simbera bakiriye muri interview. Uradushiriye none kwanza mu jamara. Navugana n'umwana we. Je n'abajunayise b'abahungu je dukorana wende kuri. Wewe wirabira abadewe. Bivuga mu cyaro. Natetse ariko tukiri ngaho Alvin tubanze kuramutse kwanza. Man tutwaramukije abantu deja wowe ndamuse gute kandi. Ndakuramukije rero twarbabonana. Poa. Vipi nice? Ni bon. Uyu muhungu ariko arakugora muri interview. Sana ariko arazana ibintu vyiwe vya kera, ibintu vya kera je namuzanye kugira tuyage ibintu vy'ubu. Nice je niyo anonyonye. Bavuga gute kunononya yaranyononye. Je te jure. Natetse ndakubwira ko vyamaze komera. Hari ibintu byinshi biriko biravugwa. Biravuga yuko nicesky hamwe na Alvin babagiye mu rukundo kandi ngo umuntu yatanguye kugishinga zombi nicesky ari alvinsmith. Ubu niyo yanyigishinge zombi kuko yamakava yose twakora twari kumwe n'uyu urumva uyu ngo niyo yanyigishinge zombi kandi niko nyine je namaze kwihana. Alvinsmith yaza kuntora muhira njanye muri ayo makava yiwe iyo yose niwe yaza kuntora nyiruka kwinyuma antesha umutwe Alvin si wangishije ubuguruguru we. Biravuga ko wamufashe ku nguvu. Niwe yafashe ku nguvu. Nivyo. Arambeshe. Wowe umva ivyo no vyo kunda. Munsi iri ahese Alvin. Muhira gute? Kumega nice aragusuvya uramusuvya inguvu. Oya kameme none umukobwa n'umuhungu none aho nyene nta none wahoribaza erega ntuze we rega twebwe abahungu none nkagiye wewe uje kumfata none novuga ngo oya sha oya ndakubwira sha uvuga ahubwo rero oroha urumva namba namufashe ku nguvu nafukuye warasanzwe agomba vyuke urumva nta kosa ririmwe nta n'icyaha kirimwe ni wicuza ko waramufashe ku nguvu ndavyicuza ni jewe canke niwe yamfashe uyu nguyu era umviriza yo yanonyonya rimwe acaragumaho nicesky uri umugwanyi aho just nzi Alvin asara nkuko ahubwo urazi jekera normal jekera nari umwana mwiza akesi ntuze ya boss wa wakalighttv aranzi jewe kuva kera nk'igitangura kuririmba karimbo ka mbere grand frère we none tubizi ko je nitonda mugabo kuva aho nahuriye n'indaya naciye mpinduka ndabindaya ubu narabaye karuhari we ngubu sasa ari kunyagiriza ngo abakobwa babujumbura ngo ndabafata ku nguvu nivyo wapi ntuze je nditonda ariko uvuga ko babivuga we ntavyo urumva none tuvugisha kuri we ntavyo urumva ariko biravuga ko ivyo byo gufata ku nguvu ari we ahubwo wamufata ku nguvu iyo ningeso ya Alvin kuva kera iyo abari jewe byari bisanzwe byo mvugwa ko kenshi ariko alvinsmith bimuvugwa ko no munsi n'abandi benshi sejanye nandi ko ndamwidogera j'ai 13 ans nice biravuga yuko ari nawe wamuhaye cyiyumviro ifoto yigeze kubona ikava Alvin ari gusa ariko ubona umukobwa ari gusa kandi uwo mukobwa ngo yari wewe abazimu bashi mwizina rya Yesu ndatokesha Alvin jewe
reka ubusutwa duhamagara umufotografe yadufotoye yo ijya foto tuyizane niko ari vya Nako kera tu umufotografe umviriza yabafotoye byaraheze ni vya ifoto kera yawe mugabo itonze, sashike itonze. uyu nguyu yanyigishije uburaya uyu nice biriko biravugwa ariko biravuga ko n'urukundo rwanyu rutarahera kuko interview ya mbere kuva shika muri byaraheze umugore urafise umugabo wowe cyangwa uracari ndafise ndara umugabo sha ni keke rutazopfa wibagiye kuri Alvin Smith Gasky ko namubaze ngo ngumugiraga uramuvugiye ni keke rutazopfa wibagiye kuri Alvin sofa nibagiye Kwemaze kunguvu. ijambo Alvin Smith yambwiye ndamubeshe ko mfise inda yiwe tugisohokana and then Alvin Smith acaraza acambwira ngo nice je te dis que moi je veux pas des bébés je veux pas des enfants ici igero yabivuga nako kuntu yikokomora vraiment vyari birenze kiri sofa waracigumiye reka umutima waramvuyemwo kwari kumukirisha cyangwa vyari oh kwari kumukinisha Yo, kugira karamvira nuze we karankunda ndagikunda n'umuntu ko ari kivuayi ndagikunda uko nyene ari kivuayi ugikunda uko ni keke rutazopfa wibagiye kuri Sky cha twaciye mu buzima Naragukunda Alvin bibi. bon ya kademu ko iriye sino kubishara cha kademu giye kwiriye bana giye kwiri twarariye show cyane nyene cyese no mwibagira kuyi sivyo none ngo mwarariye sho fo birenze cyane rahira nibe bintu mwagize ibintu uvuga ati twarakoze tuzova twibagiye mu buzima bwacu turi babiri bw'urukundo iya ibintu mwakoze bitazopfa kwibagiye mu buzima bwacu bw'urukundo yaranyagirije inda nta bindi twakoze Naya kwagiriza atasho mwakoze nawe oye sasa yari yaciye mu muyaga wari wanyoye mu mazi Gasky na bluetooth zibaho ariko ngira gitangura kuvuga yavuze yuko yamfashe ku nguvu yo nice ni wamfashe nice ivugisha ukuri rero byari bivuya umunsi yagufashe ku nguvu nice yo reka kumbeshera n'ukuri yo ni uyu ariko ikibazo cya mbere hari ibintu byinshi bimaze iminsi bivugwa Sky urabona ni ziri mu interview za mbere ukoze ku interview ya mbere na Sky yakoze ahamagara Alvin mu ex wiwe ubwo ntukeneye ko musubirana no je ndafite umugore no gusa tu nyene twogira nyene mugabo apana je gusubirana sivyo nice urazi ko kaki hadaca urwanko ga Alvin no mugabo nyene urumva nyene kandi wiyemere vyatari kuko urazi nta umenye iyo bija oya bal perdi nyene umuntu yoca inyuma nyene kimya nta guca inyuma nta Mugabo, eho mugabo, wahuri franchement. kugira ngo ntumucinyo umviza je ndafise umukopine usinzi ko akiri ndaya Sky ubu icyo kintu bavuga yuko ukeneye ko musubirana nico gituma muhaye interview nivyo cyangwa sivyo oya sivyo nimba nkunda je ndabivuga ngaha imbere ya kamera sha mukobwa nimba nkunda ngewe unyibagire ntago nkukunda ngewe ntago nkukunda naragukunda twaragakundana kera ukifata ku nguvu ubu sinkigushaka umutima w'urukundo Alvin yarankunze jewe sinagukunze ni wankunze none alors. uri kuravuga ngo narabakunze none ako biravuga kuri muri beef na Benten basohokana na Sky kubera na Sky jewe je nogira bifu nurya kandi ari je namutanguriye nogira bifu gute ariko acaho ati ati ndabeshi je nogira bifu nando wewe none urya nimba musohokana je natwe twasohoka ivuga muri 2016 ukiri umwana be ivyo vyo gusohokana na Benten nibikinyeri naje ivyo biriko biravuga ubu niwe musohokana bikubipfunduruye amafoto turafise n'inkuru turazifise acha twereki none mu kanya gato baraza kuyibona wewe uvuze yuko basohokana na Benten wora sije amafoto je fise ya je nuyu nubu ibaze reka sha amafoto nibisanzwe ntuze nawo yafata Benten numwemera ko musohokana ga Sky jevyo ntavyo nzi ntavyo ndatangaza uri kuranka umukope yo yewe nimuze dusuma inka ntuze ariko aramuyakana bose ndamwihakanye ni umustar nyene nemera ni umuturanyi navuga ni umubanyi ya nico gituma bon kuri profile yawe hariyo gusohokana nago biraba official ngo tubigira official ngo turasohokana uko navyo turatangaza urumva nagarivye abahungu benshi barakuze kugira ubwoba ngo abakobwa bavanye ngo baca baponda ubwo Benten nawe uri mwavana n'uzova umuponda ngo yagufashe ku nguvu ariko umumbwira ko dusohokana hari twovana gute ari umugenzi bisaza umugenzi ni musohokana mugabo ivyo uri kuravuga ngo jewe mfite amabifu wimani wimaji orazi lavasho umviriza jewe uyu mudemu yewe wewe sije twatangurana kera yari karazanga ibintu cyo muri 2020 twebwe je sinari umuhimbiri wowe ukindondera muri 2017 none urumva yuko je tukugira beef orazi je ibintu uyu nguyu je twaciyemo yewe none ahubwo nagende tu ahubwo nanshimira avuga iki lavashe kwirika yakana wowe wafashe ku nguvu mba arico ndagushimiye nimba ari wankunda bisubiye ko ari wafashe ku nguvu waramukunda cyane
sana aho kaciye ntihacugwanko hamwe imana yosubiza iminsi inyuma mugasura muri vya bintu oya nukuri kw'Imana oya cyangwa naciye nko kugira ndabivemo uyu nguyu yankoresheje amakava uyu nguyu yankoresheje ibuhumbu uri gushaka uri kuravuga ku makuru menshi ariko tukiri ngaho nyene mwe naho ndabasanze muri interview mukanya muraza kuyibandanya ahari amakuru menshi ariko aravugwa kuri Sky biravugwa yuko kuva winjire muri wakalighttv usigaye uba kwa Kesi bisigura ko hoba hari akantu k'urukundo kamwe na Kesi kandi bavuze ko asohoka na Benten we mana uri kurasa ega yamwihakanye pa ukuntu bimeze aha ni muhira ni muhira hose umva ni muhira Urashaka ndamuvugire nawe mu ex wanje kafume ndamuvugira none wewe aha ni ku mubosi wiwe none aha turiko turakorera ni hehe ku mubosi wiwe sha nawe mu ex wanje bugira Kesi no kwanga reka kafume ndakuvugira nta kundi ariko ibivuga yuko bariko bigira mu rukundo na Kesi sivyo oya kandi ari umubosi we okivyo ni vya mugabo ariko mukazi vyaba bishika ugasanga boss yagiyemo amapenzi yego mugabo ntiwovuga ngo kore umusaze ngango ngo abanga no hani ku mubosi wiwe sivyo no oya tumusoma sha oya nashase tunye nurazi nkuko yabivuze nyene naho kaciye ntiyacugwanko nyene ndamuvugire nyene mugabo ivyo byo gusoma na se nibiki cyane Alvin Smith afise abana babiri Nicesky afise abana babiri sindi ngumba je afise abana babiri ku bagore bangahe mbe bagore babiri ntuze na wundi wagize ntaziyo yahereye no ya ivyo nitwo bivuga sinzi nubabizi gusa nuzi yagiye bon je sinzi Alvin biriko bivuga ku bintu vyinshi ariko Alvin akajambo kamwe ku bantu bariko barakumviriza vraiment abantu bariko baragira ndababose bon histoire twavuze cyo n'umukobwa si vya vuba ni vya kera ibintu byabaye uvuye sasa rero urumva vyose akademu tukaramfira nyene byose ndashaka kuvuga ko nawe wankunze Alvin sinigeze ndagukunda rero mavanya kirijinda urakwa muhira na urazi cyo je narondera bon okay sasa uriko uramufata nabi Alvin uriko uramufata nabi umudemu wasabi umujama je umviriza akademu wewe akademu niko kankunda je sina ona je nari umustar cyagi unyizanisha kwa kandi jewe none imboga ikwizaniye una dame jewe ndajya piga ariko Alvin tukiri ngaho nyene kubavuga yuko Alvin uwo muri 2017 atarahinduka ngari adolescent umva atari ivyo Alvin umviriza j'ai 25 ans sabana babiri wakunze umukuta Alvin akaba yirutse aya Alvin arirutse ndakubwira ko vyari byamaze gukomera twako tubaza ibibazo bimwerekeye mu vy'urukundo bawe na Sky ariko ace yiruka bimwe mu babanga ari aranyegeje binavuga yuko hari inda bo barakoreye na Sky vyose aciye niruka ariko Sky aracari ngaha turacafise ibibazo tumubaza Sky aracari ngaha mu bibanza ni ibintu bikomeye cyane Sky ari ngaha nyene Sky ntumbaze kintu na kimwe mutumire wanje uramwirukanye sindamwirukanye ahubwo ndakugiriye neza mwariko murashwana twego turashwana ni mwariko mufayi kubona warakwenda yanyeje naho umunyirukanira hama ivyo vyinda uri kuravuga ubonye ndamwirukanza none jewe si we yiruse umwirukanka ariko ndi kimwe mu biriko biravugwa yuko warakora inda yiwe warayikoreye bivuge n'ivyo ivyo nabisiguye ariko wabisiguye gute navuze yuko bon nariko nk'umuntu musanzwe musokana urafise kumubesha cyangwa urafise kumubwira ibintu ushaka aho ugege waragwaye cha tukubona uri muri maternité gucewe mvanta ngo ni kige gihe nari aho kigiye warugwaye zigute ko cyagiye gihe we yavuze hari ya 2010 we wavuze ngo ugwaye malaria byabaye ya 2010 byabaye l'année passe ivyo byabaye l'année passe avant l'année passe plutôt Alvin yavuze ko yari avant l'année passe Alvin yavuze ko twasokanye 2017 so ariko igihe ugwara tukakubona ngo ukavuga ngo waye malaria kandi uri muri maternité ivyo bintu ga Sky ngo mubeshe gweri ni wari wakoroye inda ni zari crove sinze yari yazikuye ariko ari muri maternité kyagiye bon muri maternité kwa muganga iyo ugiye kwa muganga bafise uburenganzira bwo gushira muri chambre bashaka nibavuga ngo manda gushira ngo si muri hotel ugenda uvuga ngo mushire muri chambre naka oya bagushira muri chambre bashaka urumva sinari gusara ngwaye ngo ni musohore muri maternité ngo ngwaye estoma ngo mushire muri chambre za estoma none ngwaye estoma none bacha bamushira hamwe n'abari ko uyu ntaba ariko baravyara bari bahari chambre niyo yonyene yari sigaye iri vide kandi yabisiguye no se kubimbaza ariko Sky ari ibintu biko rahenda abantu Sky abantu bariko baradukigana harimo abaganga harimo abaki bumvise uri kubabwira ibintu vy'ububeshi nk'ubwo niwe usanga wisarishije ga Sky byonye baraza kubitahura kandi birumvikana kandi juste gahere je ko bandanya umpaririza ukamengo we waruhari wewe mbe
Sky yashavura ndakwibukije byinshi ari cyo wicujije sana je iyo publication yarambabaje yarakubabaje cyane ariko ikibazo ni kimwe bikobaze kandi ariko vyari biri none wari muri maternité nari muri maternité ako jisegare tukiraho rero nawe haraga kuri umeruka kukumva amakuru avuga ko ari menshi nk'ubu bariko baravuga ko tuko turakora interview nawe niyo ni nkuru ariko rero sasa je nagomana kwibariza kandi ngo samedi passé ngo hariho umuntu yagufatiye ku mugore w'abandi mu Kamenge ivyo bintu vyarabaye canke yererana abantu benshi bakunze kuvuga uzokumva byinshi uzokwigwa byinshi ariko kimwe no kubwira Sky inkuru tiboneye kenshi ntuzuyemere ariko ubwo n'urukuru kuri singuru ivyo sivyo iyo ngeso je kunzi ariko zimbonako vyantangaje ariko no kurikira abakecuru we aramusi ndagusara ahubwo je ngira ngo waranyubashe narakubashe naca nubaho abakecuru ndabizi baratubeshela baratubeshya ariko ni nawe ariko avuga amajambo menshi Sky yuko wo maze imisi uvanga benten kuri akesi ngo dosiye wa wakalighttv maze imisi nyene ngo azarakwera ibicampati ivyo navyo nibiki nge ni bilove nkuko wabivuze wasale fari wangu urumva ikiganiro musi ngo tabaye neza ngo wari kugira akantu nkaka wasiga kugira ngo hari program ya counseling mana yaje we Gael kwiko ashaka kunyinjira cyane ntarakwinjira jewe oya je ndiko nakubwira amakuru avugwa amakuru wemvanse apana amakuru avugwa ivyo nivyo kandi kuvugishika ariko ugiye kubiraba imisi yose niyo haba saa moya z'agatondo gusanga kwa kesi ku mugoroba kwa kesi bwijoro kwa kesi nivyo ni ku kazi ariko akwiyo migenderanire ntumva kwireze iyo migenderanire nuko nyene bitegerezwa kugira ese ko mubona na kesi na ari kazi niko mubona na benten musoka benten trasoka nani musoka ivyo vyavugiwe he uravyaza bimubwire kuri mikro bimubwire musoka benten uri kurakurikana ino interview reka bikubwire ago ndamusuje umubwiye gute ba hari hose ndamuramukije cyane ndamwemera vyatari n'umukundo uramwemera ya umuntu umukundura namwemera kamera ndamukunda ndamwemera amuga pani ivyo uri kuriyumvira nazo bavurira bakakari ngo turasohoka nguno musi turasohoka yora bishikana benten ivyo navyo nibiki yo gusohoka nyene ntavyo nomenye ivyo nivyo wawe amakuru menshi ariko arakuvugwa ko we nawe kuri hit cyane birenze kuri hit je ko ndi hit shaje navyo ndabona ndacari wawo ivyo bintu rero vy'abagore babandi rero barinda bagufatira ko frame bazi ndakubwira ikintu kimwe reka naga umuco kuri iki kintu kuko mengo ubaye wa kabiri abivuze ivyo bintu kimwe no uvuga jewe ndi umwana sinzi kubona ko nabayeseriye kuri ico kintu ndi umwana nivyo sindi umusenzi wa cyane vyo ngeye sindi umucumuza ariko hari ibintu ntubahuka vyo abagore babandi navyo nakubwira yuko nurukurukuru keshi na keshi uno mwuga ni ukiwinjiramwo uzobibona bazokuvuga neza abandi bakuvuge nabi ariko igikomeye nuko wewe ubuzi icuri sinzi ko nigeze kubikubwira umuntu ari gutatu hari uko jewe niyizi uravyumva wowe utanze hari ukuntu wewe unzije ntazi hari n'ukundi jewe rero meze kamere yanje rero ngeso nayo office Sky kandi ico kintu usuye gukimbaza vrebo novusi ubibandanya cyane ivyo bintu ni ibintu biboneka deja raba umunwa umengo sinzi umengo inkovu nga anye zirakuzuye none izo nkovu zo bavyaragenze gute je naravyumvise baragufashe urakubitwa biri seriye oya iyo nkubitwa ndibaza mwari kubona amafoto cyangwa ama video hama je nibaza ko ari n'urukurukuru hama ikindi naco no kubwira nuko abuvuga ko babikubwiye ni bande baba bafashe ni bande none abantu babona inkuru barabura babivuga uri ziragenda kandi abantu barabibona kandi bakabivuga niyo mpamvu kuba ndabivuze uko si ibintu nemva wari umenyesha amakuru iyo ni inkuru cyangwa n'urukurukuru izo ni inkuru no nakwigaye kuko urazi ko amakuru menshi avugwa ku batama yarayi wawe umva naje ngo mucire mu bantu uze cyangwa utiye ko mpava nakubaza amakuru ya gwa ruview gwa ruview gwa rundi gwakura muri clip ya Sadbi izina ubwo si urugabo gwa wa mugore nyene twari turavuga oya si ngo mugore nawe nzi uruview go mu Kinindo rumaze gwakubonye muri clip ya izina hamachara gutelefona binavugwa ko ari mwe mu hotel babafatiyemo muri clip ya izina honyene simbonekana na neza urumva ubwo ruview gwa gwarambonye kujyanye rutambonye handi hantu rugacara rwinyiyumviraga Gael none we abahungu birabishika mukaba muri kumwe bakakuronderwa nuko baba bakubonye cyane
babanzi babambonye bon twa twamenyanye ariko urumva none nk'uyonye umbwiye ngo yambonye mwizina aho nyine hari benshi batazi karije ndi mwizina nicesky bihora bishika umuhungu akagutelefona rya mbere ko yakuye muri clip oya twovuga vyinshi nago nitwobimara dusezere bano bantu tuko turasesarira ubutabi ariko uri kurambeshera jewe kurambeshera kandi ariko wabonye Alvin mengo sinzi abantu bamufashe ku nguvu dusezere abantu bakora twumviriza Alvin yiruse nawe nizere kutiruka amukanya nanje ndiruka kwera mbona mengo cyangwa kunyambika ibara none abaviye bo mu Kinindo reka no dushime yari tuyite ko yari duo canke cameraman ibyo mwita moba ama twari kumwe na Sky nawe wari kumwe nande je nari kumwe na Gael aka black man subiramo aka black woman black man utinijisho ni black no babwira ati nari kumwe na Juste Gael aka black man nijisho ni black babwire nari kumwe na Juste Gael aka black man nijisho ni black kidakudani wakalighttv abona umkubito kwa kundi ahandi ndabwira ati big up sana tubaseze ciao bye